Amahoro hano kuri Yago TV ikiganiro cy'imyuga n'imyuga no munsi twagendeye imyuga reka tumuramutse atwitondere ashobora kutubwira n'udukorera n'ikiki amahoro nashaka kutubwira ko ego amazina yanjye nitwa Rama Jean Edes nkaba ndi umu artiste canke umucafyi nimba ariko niko mu kirundi bavyita Edes natubwiye ko umucafyi mwatangiye mvuze ko en tant que profession nabitanguye 2015 mugabo sino nabitanguye kuva kera ndi umwana kwakundi ubona ikintu ukunda cyane uguma ukora umwanya wose ukaca usanga waciyumvisemo cyane kandi ugasanga n'abandi bantu canke ico gihe abana twigana bakayibona bakavuga kwakundi bacaguha ati tuguhe uducapire iyo babahaye nk'amadevoir canke ikintu bacapira mu ishuri ni byake bitunze hari ico bifasha ko umwuga uca bisigura n'ikintu kizana financièrement hari n'ikintu kizana amafaranga kuri mwebwe ko bimeze oui tumaze kuvuga ko byacitse profession kuri jewe niko aba ari ikintu naba namaze kubona yuko ari ikintu gishobora kunyinjiza amahera canke gishobora kumbeshaho ndabikora kandi n'ubu nivyo ndiko ndakora ego ugerageje kuraba baha mu Burundi gucapa uko gifatwa mu kibano uko gifatwa mu gihugu kubwawe ubona gifatwa cyo kimwe n'indi myuga nko kubaka canke birahabwa agaciro novuga yuko abarundi ntibarabitahura ntibarashobora kubona ahantu bishobora gushitsa abantu bakora uwo mwuga canke novuga aho babigize comme une profession ahanini mu Burundi ntibanabitahura benshi niyo babonye umuntu ariko abikora bibaza ko ari juste patient canke umuntu ariko ariyamiza mugabo nibaza ko mu gihe kiri imbere ko n'ubunye byatanguye ko abantu baza barabimenya bakabona ko ari ikintu gishobora gukorwa nk'iyindi myuga nibaza ko mu minsi y'imbere hoho bizaba bigeze kure cane watubwiye dusubiye inyuma gato watubwiye yuko hari bikuzanira ku byerekeye amafaranga none ubimenyekanisha gute barabimenya aho usanzwe ukorera jewe uko nsanzwe nkora ubu naza ndakorera à partir y'ama réseaux sociaux nkabipartaja ndafise ma page kuri Facebook et aussi kuri Instagram et aussi ndafise no kuntu nza ndamenyekanisha umwuga wanje hama abantu ugasanga gutya abantu bamenye hama ugasanga niko baza barashaka ko nabo ubakorera nk'ivyo bintu baba ariko arabona uri kurakora umwuga ukora n'intambwe nyinshi ndetse ntambwe gufuta ngo uvuga kije wewe birambira intambwe umwuga wanje mvuze jewe reka mvuge n'abandi kuko hariho n'abandi ba artiste navuga ikintu nyamukuru dukunda guhura ahanini ni ibikoresho mu Burundi nta bikoresho navuga nk'iby'aba expert nk'abandi bo mu bihugu byo hanze bakoresha uri kuraraba usanga kenshi turimenya ko tubituma ko kugire dushobore gucapa ibintu byiza ibintu by'agaciro kugira dushobore gutanga ama message canke dushobore gukora ikintu gifise intumbero tugiye nko mu by'ibikoresho dushaka tugenda kuri foto y'umukuru w'igihugu mwakoresheje ko musanze ibikoresho mushobora gukoresha kugira ushobore kuronka igicapo ivyo nakoresheje amakarine de couleur natumye ko nayo nyene niyo nsanzwe nkoresha iyo ndiko ndakora ni bon nama marque umva kuri ayo makampani yo hanze bakora abasanzwe bahingura ivyo vy'amacrayon mugabo amacrayon ari spécialisé ku artiste apana nkajya usanga bakoresha mu ishure ku bana canke muri secondaire donc abari spécialement conçu ku artiste umuntu wese aba akora avuga ati
je muri kazoza ndifuza kwameliora ndifuza kongereza canke ndifuza gushika wewe nka Ides mu artiste acapa muteguriye utekanye iki muri kazoza jewe en fait bashaka guha agaciro cyane la mu Burundi imenyekane non pas seulement mu gihugu cacu mais aussi au niveau international. Au niveau international mugabo ahani muri domaine y'abartiste mugabo ahandi ikindi naco nshobora kuvuga ni muri domaine ya nkatushe y'ibicapo canke nk'urwego rw'ibicapo kandi bishobora kumera niko vyomera hoza nka tushe itigeze ihaba muri iki gihugu canke hamwe nk'uko unye tuvuze abaririmbyi tuvuga uti abaririmbyi babaye muri kino gihugu bashoboye gukora ibi n'ibi ariko nk'ubu uyu munsi uwo kubaza ati nohe mucapsuzi yabayeho muri kino gihugu nta numwe biba capable yo kubyishura. Donc nivyo birakenerwa ko abantu bamenya ko ivyo izo ngabire zihari mu Burundi kugira zikore EOC kugire n'abantu bazimenye bamenye n'ukuntu bikora. Ngerageje kubivuga gatoya ni hariho igihugu kinyinspira ukuntu gikaze cyane muri ivyo bya ni Italy kuva kera nko mu gihe cyo muri Moyen Âge aho hari nk'aba artiste bitwa ba Michel-Ange nibo gushika uyu munsi ushaka ni gushika uyu munsi n'abamije international yo hanze bazwi ku bintu bakoze ko ari nk'ibintu byashoboye kuba bikiriho n'ubu onye kandi n'abantu bakicikugura mu ncamake si aho mvuze nti ico nshaka ni non pas seulement jewe en tant qu'artiste mais n'abandi benshi hariho n'abandi benshi bari babikora mugabo twese en tant qu'artiste nabo nyene bashike kure yego